Karibu na majana na majana tano. Kotsa ibigori ni kamwe mu buzi buto buto bukorwa n'abakenyezi mu kibano. Turi kwibarabara rya mbere mu Bwiza mu bibanza bikunda kwicaramwo aba bakenyezi. Ako kazi kakaba kagoye gukora kuko gakorwa amasaha yo ku mugoroba hageze kuronderera abana ngo bafungure ivy'ijoro kuko abotsa batahuka guhera isaha 3 z'ijoro. Naho biruko ako kazi kakaba gatunze imiryango y'abo bakenyezi. Jewe nta mugabo mfise abana babiri rumba ndarihinze nkongera kandi nkakaburiramwo abana no kwiga bariga bakongera bakiga kandi muye ko izocira cy'abana ndetse abakazi nta rose mu mamwe asibwa kwabona mu dutungiye umuryango karonka ibiharage. Abashinganaye twahuriye aho barashima ubwo bukerebutsi bw'aba bakenyezi kuko ubu nta mukenyezi wo kwicara muhira. Iyo umukenyezi avuye mu rugo iwiwe akaja kurondera ni byiza cyane kuko iyo umukenyezi avuye mu rugo iwiwe asanzwe yubatse biratuma n'umugabo amuhimbara. Hama bijanye n'ibyo turimo ubu byo byiza cyane umukenyezi arondeye umufasha bakarondera kuko ubu kurondera twese uko bavuga yaba umugabo yaba umugore bose bategerezwa kurondera bose bakagabura ingufu bakagabura n'imitahe cyangwa bakagabura ibikorwa no gufashanya ibikorwa hagati y'abubakanye navyo bikaza bisahiriza. Igihe muhuriza hamwe n'igihe muvugana kuri telefone mwakarondera ubundi avuga ati no munsi sumiki ibyo ni sawa iyo mwagabuye akazi umwe afise akazi akora ubundi akagira akazi. Iyo tugezemo n'ijambo ry'Imana yabitwigisha gufashanya ni byiza cyane kuko muba n'igihe muba mwasezeranye imbere y'amategeko byose muzobifashanya mukavugana ingene muhuriza ibikorwa hamwe byo muhi ariko gufasha si bibi. Kugira utangure ako kazi ko kotsa ibigori bisaba umutahe uri hagati y'ibihumbi 20 na 30. Para